ni sawa bro ugiye he unshikira he reka gukurikirana ubuzima bw'umuntu akazi kagenda fresh ariko basi reka ngende ndagiye reka ngende mina enda ndagiye nama imuzu yera rasta STV every story matters. Yes, STV fans, moi on me bien, j'aime me fresh, nizeye ko me bien, je ndi good, ni fresh, ni bien. Ko mubizire jewe nari nigiriye ahantu. Nari ngiye ndiko ndapitanye no mu cameraman, biba ngombwa yuko numva Kipaji yuko ariko arakora akazi nkuko bisanzwe ubuzima urazi buratandukanye kandi umuntu akora ibingana n'uburyo bwiwe kandi n'ivyo ashoboye kandi n'ivyo akora akazi kose bijanye n'uburyo bwiwe ariko akora ubuyede ariko twayibutsa yuko yaheruka kuvuga inzu je napanze yuko ari wayipanze yabesha abakobwa iki afise abakobwa benshi ahubwo ko no kubarura byamunaniye rero camvuga ati twerekane n'ubuzima arimo kuko murazi je ni ministre wo guteranya Mr Inyishu umuvumbuzi mesha nkuko mubizi rero twagize iki rero nambaye impuzu yera niko nimba ubwo bava ntako ivyo cameraman ashobora kwanza kumwerekana hari kimya uramubona baramubona fresh abafana abafana rero barazi ko je ntashaka kubata hasi igihe hari n'igizwe foke ninjira rimwe na rimwe kugira ngo ibintu bigende fresh uko tayari cameraman ko tayari mwabonye yuko akazi kawe karagenda fresh ni sawa bro ugiye he unshikira he je gwata muntu anshika man fresh ari kumeze fresh bafundi mumeze neza je ndi umufana wanyu ariko nje kurondera uyu Mubuyede afise abakobwa barenga 50 bakundanye ababesha yuko afise amazu n'amaki ingo rero duha makuru ni bien none bro ego gateba nuhembwa ifo kuza tuyage ningo gace nigira wo ukora akazi kawe ni fresh none brother nta kibazo umviriza twumvikane basi ntitubishiremo inzigo sivyo abakunzi ba STV ndazi ko mufana Kipaji nubwo mugwanye ingeso ziwe zimwe na zimwe zo gukunda abakobwa no kubabesha byinshi bigiye bitandukanye bashiki bacu uri kura babesha sana twebye amaze kuturenga ariko umeze bien ndireka gukurikirana ubuzima bw'umuntu akazi kagenda fresh ariko none ubibona nyone akazi kagenda fresh none ubibona kagenda fresh nyene umaze iminsi ngaho ukora ngaho kuva ishanze itangura kandi ariko ibisi byiza bro cameraman reka ivyo bintu kwanza amakuru kwanza y'abademu bawe kwanza cameraman kwanza zimwe kamera n'icurofa kijya no kubona nikibona ho none nga anyi umuntu ari muri inyano naho tuzana inyano none bisanzwe none uri ku kazi kumbe abantu uryoherewe akazi ukora nanakazi tuje tugira publicité none se foke bamenye ivyo ukora kuko nibintu abademu bo ntitwamenye kufise benshi ivyo nkora nabitenye naka kazi none ivyo ukora uri kurondera amahera kugira ejo uzoronka uburyo bwo gushutinga ivyo bintu bireke man bireke basi ndabigusabye basi cameraman oya brema kati yo kamera zimya kamera basi mfasha ungire yuko abademu bawe bose bimeze fresh bimeze gutubu egara abakamera usigaye utinya kamera ngiye kwanza cameraman uri kurasalisha umengo ntukunda akazi ukora wowe ngiye cameraman kwanza zimya kamera yazimije nwaye ko kiraba hasi hagiye yazimije tayari hage basi gatoya vipi sasa maisha yanaendeleaje fresh tu umeze bien kashima none buke tu tumeze bien ni Kipaji duhuye nawe nyuma yuko umukobwa agira gatatu byabaye ngoma aramwankira aramushwanira naramukubita ariko no munsi tugarutse kumusanga mu kazi tutari peut-être abantu batari bazi ko akora kuko bivaye n'ubwishimo ufise nukuntu kwiyemera no kubesha abadada we nguri gikundiro nini no ku ntimbari n'imitsi ubahasinzi bimeze gute rero uraryoherewe basakaza uri kurakora no mwanya cyane none ko ariko kama mahera none ndakadorewe tu ivyo rero nivyo mbashakaje umbwira ati niko kama mahera si vyiza ni vyiza urapasha penda kazi yako anyu uri kuranyicira anyu bikorwa none nga umuntu wese acabona ibikorwa je ndikunda kora cameraman nibona ko ariko rasarisha man uhembwa amahera ngahe ku munsi uhembwa amahera ngahe wego naje nkora ubuyede naje mpora nkora ubuyede warubizi ariko nurigira publicity cenda biraba baramvumbuye fresh it's good si vyiza vraiment ariko uhembwa amahera ngahe ku munsi simenshi mara fasha boss nangahe ku munsi 5000 5,000 ni maki ukwezi nume ubufisi 150 iyi chance nimbizomara ukwezi kose urumva kuzobura umubosi
ariko si byiza tugura ikintu ugashira mwibarabara bazagwa igihumbi. mbwira cameraman basazimye kamera yanjye nabigusabye basi ntuze kunsarishiriza amikugwa byanje uze kubigaragaza wumvise muduhe minota 2 mutama twire tuce tumubize mwabuze ubuyede ubudongo bashira ubudongo turakurindiriye oya babanzu bawe ubudongo amatwi yagire batama barazi yuko atagira ibigyawe muta ikibazo cy'uyu mujama afise abademu benshi barenga 50 akabesha ko ari umubosi wewe mbata acha twara bamutije inzu yanje acagena besha ngo ni yiwiwe ariko ni bien ubu ko ariko arakora ni freshman twara banzu bawe ubuyede kwanza nibisanzwe brother nibisanzwe ndabona n'amarangi orusiga ega nuri ashaka ubudongo ko wihenda waborewe ubonye kamera ucuborego none brother we nukunda akazi ukora none uyu kubera iki abesha abantu ngo umuboss ataje ufise bitanu uvuga ati ufise bitanu mwansi ukagaburi ukahereza umudemu igihumbi ayandi ukagira ukabigenza fresh sivyo ukora akazi ntavyazimya kamera wowe ufise abademu senkana ukazura kotesha imu navyo ukwirukanisha nibisanzwe kora twe turakurindiye ukora journée yose hanya amasaha yo gutarageze muce mushaka kunyicira basi banzu mu budongo ni bien koresha igipawa we nakazi nimbuta gashoboye engene uri kurabuhonyora kabazi ndakwereke yuko atari wowe wenyene ukora aka kazi basi kanchenga avenda gufashe basi ntaco dupfa rasta ubwo gusana mwe mufise mwigira yuko dukore akazi je kandi ndiko ndagufasha wewe uri kuyora tuntu tw'ubwana ngaha ho gukora akazi fresh none je ko ndiko ndabikora wo je sinobesha abantu ngo mfisi ibyo nafisi itakaje kuki mvuga ko itakaje kuki bongo brother bisu umuduga atamfise ugazi ntawo abademu n'abantu ubura burafasha ndagufashije mbwira basi merci basi nawe ntaco dupfa tuyagerere gatoya rero musureshe rero umeze neza akazi karagenda bien ashima uzobara iminsi ngana gute ngaha kuri iyi chantier Imana ntitubizi ukuntu bizogenda arenge badukureho bashira abandi iyo bafuna bawe ko rakubona ngaha ko ari kuno kwibarabara none zasone wigirisha na kwa kundi wigirisha ubesha abakobwa ntibihora bisarisha cyane niyo mpamvu wafutse mu maso apitu ariko urashobora kumbwira ukumfasha ukabwira abantu neza na neza aho usanzwe uba ko je narahavuze barahanga hababwire basi hariya ahanye mu kinyangonga go none kubera ikubayo hamukabwira abakobwa ko atari yo ubushaka bigende gute ndinga anyure kuri kugaragaza ubuzima bw'iwanje nga ane muri kamera si byiza ufukamira none kubera iki ufise abakobwa 50 hamujya umwe nimbari nana ukaba waramufukamiye kujya ukarira kubwiyo ujya ahanye Huwezi kumlazimisha asali kama huwezi kumlazimisha nyani kama kitika ni kitamu kuliko asali kama ni tamu kuliko ndizi. Haiwagi. Nyani ukiambia kama asali ni tamu kuliko ndizi haiwagi. Ujya tuna namukunzi. Namukunzi ariko tu angiria makosa bivanye no kumenyene wagiye kunyicira kandi ibidiri ngaha anye no ngaha anye ngaho kuranyumonera kandi sibo sibyiza. Metu ushaka meya romu studio wenzo ukomeretsa ariko ni igiki uhanura abantu bakunda abakobwa benshi nkayo kandi bakababesha yuko bafise ibyo ibintu byinshi atane byo bafise no gukora none nabona ko naje ndiko ndakora ariko uraryohe uno mwanya uraryohere basi ibyo urakora cyane no kuba yagusuri kurabigaragaza muri kamera ushaka ubiryoherewe ntutsinya ko biboneka numva utashaka ko biboneka uzo utarabiryoherewe n'ibikorwa dukora ama bagaca batubona muri ibi kandi nawo gaca nako ari so sibyiza yego
kandi ngaha anyuranyiciye amamapi yanjye menshi cyane kandi si byiza. Oya man, ifoke dukora tureke ibintu bya fyatu sibyo no? Aho si byiza amamapi yanjye yose urukura yanyiciye. Oya byinshi akaba abademo bamenye ivyo ukora. Ifoke bamenye ivyo ukora babademo bawe sibyo no? Ariko basi uratahura ko abakobwa ataco atabyinshi bo kumarira mu buzima n'ubwo babesha cyangwa n'umutwe babesha. Bo benshi niyo mpamvu gusaba mu muntu nk'ukunda. Ukunda ne muri bajya none tumaze kubona cyangwa hari wundi tutarabona ukunda cyane. Ari mu nzira yaraje ni kubera gusa nyene ngaha anye iyo map yiwanje urayishe. Nenda yishe gute? Kuguma widoga. Ega no kujya urajya ifoke ukora uri ibintu by'abademu muri kare navyo. Ifite ikidiri gatizi impuzu gatizi kingi hari anye muri Saudiya kiriko kindungikira malara nga anye chabona ko je ndo mu urafise no mudemo muri Saudiya ndumvise inkuru iryoshe urafise no mudemo muri Saudiya none byose ni yabibona ni yabimenya none ubona ko uca guhe none nga anye mba yaca byifata niyo mpamvu babaye none wowe umunkurikirana ubuzima bwanje anye nabwishe Burundi terura ico muhe nabaterure braza torura ngaho nimba ugishobora oyaterura wewe uriko gotwa 5 bire baraza gukatamo 1500 usigarane mazi misi ngaho ndireka kunyicira mani none basi tubwire izina ry'uwo mudemo wari muri Saudiya tumumenye basi yitwa gute ngaho kukazi wewe nabigusavye mbizi ariko banze umbwira uwo mudemo muri hinge kwanza basi reka ngende minaenda ndagiye nama imuzu yera rasta none nk'uburi kuduhora iki nuwe basi reka tuge sasa none wewe tuongee basira mwisho sorry mbaka tuongee basira mwisho sinabeshe nibi batumalize mama yangu nagahata muvumburo ukoze ibara n'akamoto kacu kahereyeyo duce ngaha tugatore mani nkuko mubizi y'abafana ntituba dushaka kubata hasi antaye ko ivyondo kwe bana umuvumburo uhombye nabi umujama yumvise ikibazo yuko hari umukobwa muri Saudiya ariko arajya amahera bana ibaye shosho tubashimiye cyane inshuti namwe bakunze ya TV turirutse vyataye n'amasanamu hituzi ko muzirabona bien ariko nta kundi muzobana natwe imivumburo n'ikimera kayo tubashimiye cyane umuvumbuzi mesha Mr Solution Mr Emotion and the M's Ministre wo guteranya no Ministre wo kuvumbura STV Every Story Matters.